tugendana none kuva dutaguye kijya gisabisho twaje kugirira ngaha Imana yaratwumviye kuva kiriya gihe akavura karagwa neza kandi murabona ko Kirundo yasubiye kuba ikigega cy'Uburundi ariko rero tugume tuzirikana yuko Imana uko idukunda kuko twitwaye nk'abana bayo. Imana ikintu cya mbere yanka ni ukuyibangikanya. Imana yacu nziza idukunda ntihagire iyindi Mana tuzosubira kuyibangikanya tuja mu bintazi. Ni igisabisho cy'ubukenguruka dukengurukira Imana twese turi ngaha mu Kirundo. Uburongozi bw'igihugu twaravyiweje turabona yuko intara ya Kirundo dukwiye kubana. None rero kumwe n'ivyo mwarabonye ko uburongozi bw'igihugu bwatevye bukashira urusango. Tuje rero kugira tubamenyeshe ko kuva ubu hari kirimba kandi ico kirimba kiri mu mubano wa Paruwase Kanyinya. Hanyuma rero namwe bene wacu ba Kristo muri ngaha ico nabasaba ni kimwe no kugamburuka. Tugamburukira Imana kuko itutegeka gukora. Usivye gukora no gufungura nacasiba. Kuko Imana araturemeye ibyose bikwiye kugira ngo tubihingure bidutungire n'abana bo muri kazoza. None ndabasavye ibintu vy'amarigara mu bavanure navyo bwa muri iyi ntara muje kubikorwa kuko n'Imana yavuze yuko nitwayemera izohezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Mumisa Musenyeri yavuze akantu ngo bansabire ngo kugira ngo sindabite nomoke. Urumva rero murandemesha bigatuma ngira inguvu tukabandanya twese turiko dukorana ingoga. None rero ndabakengeke ko ngoga mu ntera n'igisabisho mutera. Ko gisabisho gituma abamarayika bose baca baza aho mperereye kuko nimwe muba mwabarungitse. Uyu munsi kuri jewe bijya ngoma mvuga nti turiko turaba mu mwaka wa 2040 aha nkobu jewe umushinge ndiko ndawuca. Uwo no mushinge so kuva ko ari bikogwa no mushinge kuko udafisa aho ubakira ntahuja. Abanyakirundo baravyibuka nabivugiye kuri stade yuko ntazogaruka mu Kirundo asaba indaro. Nabivuze uko nyene jewe sinzogaruka mu Kirundo nsaba indaro. Kandi ngiye kubigira mu ntara zose ntasubirayo nsaba indaro. Ndiko ngwana n'urugamba rwo kugwanya ubukene. Kugira urwana n'urugamba rwo kugwanya ubukene uhera mu rugi wawe. Abantu b'indongozi ba Kaboko duteza gusigara. Uwo sanze rero yakoze mu nkono agatwara ncamfata garukana nceshira hajya nayo mahera turiko turubakisha. Nimuze muraraba ivyo duhomba abantu batwara mu mifuko yabo. Iki ni ikimenyetso zaburabira.